haragiye haba intwaro nyinshi zifise n'amazina agera kuri intwaro ya demokrasi yaciye kuri bya bindi bya cami bya gikoroni by'ibiki agera kuri intwaro ya demokrasi. Je rero nagoma mvuge nti nkurikije byagiye ba muri izo ntwaro zose twagiye turacamwo, est-ce que iyi ntwaro ya demokrasi iracashoboka mu Burundi? Nkurikije mu yagenda zaravuga atanga ko n'uburorero. Ndavuga nti irashoboka nkuko ahayereje rero. Oui, c'est possible, mais à une condition. Ko uwari we wese yikangura ko turasinziriye. Uwari wese ko que chacun se réveille, chaque acteur, il y a beaucoup d'acteurs. Abacteurs ba mbere ni twebwe turi ngaha muri biturimu. Il faut qu'on se réveille quand même. Duheje kumva ibi byose. None duheje kumva ibi byose tutugenda twicare ngo turi mu gihugu kiri mu ntwaro ya demokrasi. Pas du tout. Deux, que chaque acteur ntiyikangure gusa, ariko il faut qu'il s'engage. Il faut que chaque acteur s'engage. Ugafata anangaje uti jewe nkurikije ibintu numvise cyane mbona ngiye gukora ibi. Trois, il faut que le même acteur reconnaisse ses responsabilités. Ntiyangaje gusa mugaba reconnaisse ses responsabilités nawe nyene ngene muri démocratie ngene yo komera et qu'il assume aussi ses responsabilités. Ibyo akora abyasume ntazarabita kubandi. Duko abarundi barakunda kubita kubandi gusa. Les acteurs noni bandi muga nti natangwa nti twebwe alors na les institutions ya maleta ariko aravuga za parlement. Ce sont les acteurs ni migambwe no harabanyamigambwe. Mwese akamenya ati njejwe iki ni société civile. Izo zose ni piliers za démocratie. Ni les médias. Mwese akamenya ivyo akora akabyemera akabyasuma. Nizo turata ishavu kubandi gusa. Rero aho niho nagomba guhera iyo twagiye tuva tugenda turuga buhoro buhoro byerekana ko ibintu bihinduka. Ibintu byose birahinduka. Intwaro zagiye zihinduka ariko rero zagiye zihindagura cyane amazina n'uburyo bafyonda abanyagihugu. Ico no kwita mu gifaransa les méthodes d'exploitation. Les opérations. Umba hajya hindagira amazina mugabo burya la logique du pouvoir n'a pas changé. Ubutegetsi ntibwahindutse. Ariko abanyagihugu bagiye bavyanka. La logique iri muri mwe wagize abanyagihugu bagiye bavyanka. Bagiye bavuga ati gutwagwa guca turavyanza. Dufate ngo nkakera kuri ibyo onyo by'ubucakarani esclavagiste. Umuntu baramufata bakamushora bakamugurisha kujya ushobora gushora igitoki cyawe cyangwa ibyange ukagurisha ukagenda. Baramugurisha. No ndi yanse. Ndi yanke baramugurisha. Bagaca bagenda kuzana nk'ibintu by'intwaro za cami. Aho mu gitondo bashaka kwaba umwami. Les sages femmes baragenda par l'artifice de graines. Bagaca bapfumba shakana kakivuka gapfumba tinkarekura. Ngo yuzo umwami ngo ubutegetsi bwe kumana uyu ni umwami ni imana irungitse umutegetsi nubu rero haravyitirira ngo barungitswe ni imana ubu ikigiye haravuga ngo barungitswe ni imana babeshera imana kandi babeshera imana rero abanyagihugu nacyo nyene nivyo baravyanse bati ibi bintu by'intete turavyanze baravyanze Malheureusement baca bazana ingoho. Ubutegetsi bwatangwa n'ingoho bwava ku ngoho bugatangwa n'ingoho bugakingirwa n'ingoho. Niyo yari source de sa légitimité. Niyo yari source de légitimité y'ubutegetsi ingoho. Bagacagira ati tutayifise ntibishoboka. Malheureusement n'ubu rero hari abavyiyumvira. Ati tudafise ingoho ntidushobora gutwara. Hari bahora bambara ati fraude biragavuga mwe munafise igisoda. Ngabaza nti none kijya gisoda bunye ni iki wanyu. Kia gisoda ni iki wanyu. Mwebwe ngo ntango hora ntabasoda mufise mushobora gutwara atabasoda mufise. None bumemere ko ari migambwe ico gihe yarashika 40 imigambwe yarege dushaka kuri 40 atari ubayigabanije bariko barayigabanya. Ni habi bisoda 40 ko tunaniwe na kimwe 40 tuzobishobora gute. Alors ndabwira ati igisoda cha fraude ni kijya mubona kiriya gihembwa n'abanyagihugu. Kijya sigwanyu ni cy'abanyagihugu. Ko amahera gihembwa ava mu makori n'amatagise dutaga simwe mu bahenda. Ngaca ndabwira ati none ko abakomagu bahora bitira abasoda ba porona ubu bajanye na iporona ko iporona yagiye itagitwara iriho mugabo ntigitwara barajanye ubu ntibaraba nk'abandi iyindi ntambamye bugihari
maze kubona muri iki gihugu ni imigambwe. Burya imigambwe turimo ni intambamye kuri demokarasi. Wewe imigambwe iraca ngaho ibi byose bavuze ikabyumviriza igaca igenda ikararama ikabandanya mu buzima busanzwe. Umushefu yironkeye akazi biba bikwiye. Shefu umugambwe ujya utwara rose akazi dusoye kumubaza bitagenda neza. Cyavuga mwe bavuga ngo ntungwegere. Ibi navyo abanyamigambwe bafata ingendo yo kurondera akazi gusa canke kurondera amarongo n'ibyicaro bimwe bagaheba ico bashingiye umugambwe. Ni intambamye ya demokarasi. Kuri ibi bya demokarasi gaha mu gihugu si migambwe gusa, hari n'ama societe civile yigenza uko nyene. Na societe civile zimwe zigenza uko nyene, hari meme media zigenza uko nyene. Akagenda gatohoza amakuru akaza kuvuga ibindi bitari byo, kandi yatohoje amakuru nk'iyo tukabivugira nga agaca agenda wopfumira akakubivuga hakutavuga ibyo twavuze. Rero n'abamenyesha amakuru muze muramenyera nimwe vuga kwasuma wabonye ibintu bivuge niho uzofasha, niho uburi kurafasha. Iyindi ngorane mbona nyamukuru ihari defo ihambaye ni instrumentalisation y'ibintu by'amoko. Amoko je numvirije nyerengene haruvuga ibintu by'amoko muri Tanzania kera cyane. Kamwumvise ngene yavuga ikintu cy'amoko abwaza Tanzania ati muvuga amoko muri Tanzania, mu Burundi amoko none tuzoyajya ko se ntamba yasigure ntingiza numva avuga tuzorira amoko icyazotumarira. Amoko y'abahutu, abatutsi, abatwa, abagano naho mwanka ngo ndi bariho none ko babaze ko bariho uzobakuramwe gute? Bo barazi ko bariho, cyo turamaze kuganira abatari bake muri none uzogera kumubwira gusa umuganwa gute kandi ashaka ubwoko none uzomugira ayo moko ariho. Ikibi no kuyakoresha nabi ukaza gufyonda abandi ngo nuko ugeze ku butegetsi cyangwa ibisekinuze. Ikintu cyo koresha cyo kwisunga ubwoko gica gituma n'ikibazo ca genocide gikomera kigora kibangamira ibi bikorwa tuba turimwo. Kubera iki ubu uze wumvirize abahutu bavuze genocide bavuga 72 y'abahutu, uze mwumvirize neza. Abatutsi nabo bahora baja kuya 93 wageze basubiye inyuma no kuya 72 mugo bakavuga y'abatutsi gusa. None hafu y'abatutsi gusa cyangwa hafu y'abahutu gusa muri iki gihugu? Abahutu bapfuye nta wabishe bariyahuye ko tutabona aho biyahuriye none ngo tumenye n'igitima biyahuye. Abatutsi bapfuye haba muri 72 haba ryari. Ibi bintu byuko abahutu bavuga genocide yabo abatutsi bavuga genocide yabo gica kibi kibazo tugumye muri iyo logique ethnique. Le génocide kiba en faute de commerce. Oui, ce qui le disent ni croient pas. Il y a un faute de commerce. Nous avons des défis, nous avons des acquis aussi. Il faut dire que nous avons des acquis. Le Burundi a beaucoup d'acquis dans le processus de la démocratie. Le premier acquis, kasi mvuga nyinshi, mvuga zibiri gusa. Le premier acquis ni résumé mu cyo twita amasezerano y'Arusha. Accord d'Arusha uyemera utayemera no mushinge kuzokubaka iki gihugu. Ko hari n'abayanga nibazana ikindi kintu cyasubirira. Twebwe nk'abafrodebu bacatubwira ati nimwe yabananira gushira mu ngiro yandadaye. Abatarafuru nabo bacabishura ngo iki none. Yishira habona basi iyo yindi tuyibone. Twetwe amatwirondera ntiturayibona. Nico gituma hari amavision menshi akogwa CSRP 1 2 hari n'ikindi cyiswe strategie de bonne persante ubageze muri 60 ariko bidakora. Ndibishika kukurumva nta mushinge bifise. Kijya babikuramo bivoma ngo bagumya kinyegeje ntibaragishira habona. Nukuvuga aho bavoma ntibahashiza habona bagenda bavoma kamwe gusa bakakavuga kananiranye bagaca bahera. Iyo rero ni ingorane ikomeye cyane. Ingorane ikomeye cyane. Rero accord d'Arusha niyo akiyambere bugireze mama accord yose twakoze kuva ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi bujya byose birimo n'ibyo bibakiyeko. Hanyuma haraba n'andi masezerano agira hagati imigambwe na leta ni n'amashingamateka bitanashoboka bitanumvikana. Ibyo byose byarabaye ariko byose bujya abantu baragiye baraganira bishira amasezerano y'Arusha. Malheureusement Nyerere ngira sinzi ngene yategereye nabi
nitwabati ko turagwanya kudeta ya buyoya ngo duce dushiramo abandi heje kugira kudeta ati bana mugande bya politiki bajya bazoza rero mu nyuma bakurikire rero mu nyuma bice bigenda uko ayo masezerano arasinywa iyo migwi ibiri kandi yari migwi kazega ku kibuga ku rubuga yari ikaze kweri ntago beshe itahari iyo ngorane amasezerano nshara arayifise nico gituma twe tuvuga tuti no gusubira kuyugurura abantu bagasubira kuyihweza ivyo abasende deputy bibaza ko bitagiyemwo babishiremwo ivyo paripeute FNL naho bavuga ngo ndikiba bugira abantu erega ushobora kuyifuta ku mpapuro hariya muri hariya mugo mu mitwe y'abantu kagumayo ukumva bahinduye izina bagwaso kibaza ngo barahinduye batahinduye none ko atabarahindutse none ntari ngaho ibyumviro byo byarahindutse agenda yadabutagusa agenda yadabute alors tukugura tukavuga tuti aya masezerano si bibiliya arashobora gusubirwamwo hari ibwirizwa inshingiro yari afise byo mu myaka 2005 rigasubirwamwo bagashiramwo ivyo bitagiye mukabo tukabandaniza nyene kuki none nyira niwe yeze kumbaza ati mbe abarundi muremye gute ati minsi yose ngo upya yabwiye mu giswahili ngo upya ati upya muzoyikura hehe ati na muri Tanzania jewe sinshobora kuza ngo nzanye upya atariko mwebwe akanya gato ngo upya akandi upya nuko ikintu gishasha uzanye ati mwe muzogikura hehe ubwo buhinga bufise abandi batafise n'ubwahehe rero nayo nyene twemere tuti yaragize akamaro kuko ajya amasezerano yarahagaritse ingwano murazi ingwano zari ngahamwebwe abantu birirwa bambugwa bagira gute bakubitwa bagira gute byarahagaze imigwi yose yagwana uko arindwi yaraje mu gihugu ubu iraba imigambwe abandi baraja mu buzima busanzwe ubu ariko bafasha igihugu ibibazo byari byarasaze kuri twebwe ku bafrodeo n'abaporona buki kibazo cy'abutu n'abatutsi ku bafrodeo n'abaporona cyari gikaze gose ariko makari yarahereye harusha amakari yahereye kubera iki abantu baricaranye barakivuganako tuzoro kandi kanya mbere kukubishikiriza hari abantu bavuga ngo G7 G10 ngo burya ndihige hazaba G10 y'abatutsi yarusha ndihige hazaba G7 y'abahutu nta n'umunsi n'umwe haraba G1 G2 G3 G4 G5 G6 byavana n'ibintu bivuzwe hari gihe basanga bagaza rumwe hitimana rumwe abasaru umwe donc cyanye bakaja hamwe abantu nta nivyo bazi ivyo ije nabyo bazi bagenda kugira ngo G7 gusa ngo barabahutu nta G7 yigeze ibaho ko mutera alors ico rero ca mbere akoro darusha sinavuze rero nibindi yadufashije gushikako guhagarika ingwano gusangira ubutegetsi abakenyezi bari barakumiriwe batwa bari barakumiriwe ubu bagirarame mu butegetsi abakenyezi mbere ngo bageze kuri 47 abatwa nabo nyene ngo bariko baraduga ubundi batwara ubutungane mbere burimo abaministeri hafi 3 cyangwa 2 bashizemo ibyo byose ni grâce à la cordarouche none uza kuyinegerija ngo urayitaye gute amarepo de réforme ni akoro darusha utazanye ikindi kisubirira gute hanyuma iyindi ya kabiri irimo byinshi ni constitution avec les infirmités ifise tutoza kuyemera titwamituza turagaye ibintu byose turafise ni constitution mais lacunaire ijya konsi hari bu yadusubije inyuma abahinga barazi kwerekana ati yaradusubije inyuma yaradusubije naje no herekana daye yaradusubije inyuma mugabo sico byisubye byo no munsi yaradusubije inyuma nayo nyene rero izosubirwamwo gasubirwamwo hanyuma hambavu yizo aki nini zibiri imigambwe iriho nuba hanavuze ngo naho basaba akazi none gusaba akazi utariho ugasaburiho imigambwe iriho amashami yigenga ariho abamenyesha makuru bariho amatora yavuze ibyari byo abo anamatora aravugwa hama yindi yakini uko imigambwe yose mu Burundi yemera demokrasi ndababwire sidi kumwe n'umuporona ngaha nta bantu banka demokrasi nk'abaporona ikizi nta bantu banka demokrasi ngo ibyo bintu muri ko muzana nibiki ariko ubu nta bantu
bagwanira demokrasi nk'abaporo nibo bambere ndabumvirije nibo bambere bagwanira demokrasi. Les symboles, les piliers de la démocratie zirahari. Je suis d'accord avec le professeur, il y a une confusion totale entre la démocratie et les élections muri Afrika no mu Burundi harimo abantu muri demokrasi bumva amatora gusa, burya n'imigambwe yose bumva amatora gusa. Umuzora amatora atageze abantu ntibahaguruka, ariko nk'ubu bavuga amatora arageze bose baca bahaguruka. Ariko démocratie ni ensemble de règles, des lois, des règlements n'ibindi bintu byinshi pour l'organisation d'une société, d'un pays, d'un état. Sur 50 à 600 ans, mais burya amatora mara umunsi umwe gusa. Mugabo abantu niyo bazi ko ariyo manini gusumba demokrasi. Kubera iki? Agiye yakora ikibanza gituma yiba akaronka amahera. Ngo masozere mvuga nti perspective ni hajya yahereje. C'est encore possible kuri ya condition navuga. Nitwaguma dusinziriye umwese ntiyiyangaje donc umuntu hari uyangaje kubwiwe ku muntu muri organisation arimwo akiyangaje ati tugiye gukora ibi. Jewe je nabajije ikibazo nti none aho twigiye ngaha muri parcelle muzofate mwandike mugire nk'igitabo cy'ibyo tumaze kwiga muri parcelle muranyene kingana ubwo abantu twebwe tuza two tubikoresha iki par rapport à nos organisations. Ubwo nituza tukiga tukaca tugenda ngo nitwa bikaba bihereye aho nyene ntuzogiremeshe n'ikiganiro muri organisation urimo canke mu bandi bagenzi. Rero perspective ya mbere nuko abantu effectivement bo kwikangura, éveil de conscience. Hanyuma comme dufise un outil politique pour la gestion et l'organisation de la société burundaise, pour refonder la société burundaise, qui est l'accord d'Arusha jusqu'aujourd'hui, incontesté. Que c'est de députés n'ahivuga ngo yanga accord d'Arusha, ntiratwereka alternative yayo kuri accord d'Arusha. Tukemera ikagaruka ikaba yabilité mugabo igasuzumwa igashirwa ku bihe tugeze ko nibwirizwa shingiro rihari rigasuzumwa. Hanyuma rero tukabanda dukomeza ishuri rya demokrasi. Nena bavuga nti ishuri rya demokrasi sinyuzo bazubaka nkingo tuze kwigiramo ni ububasha ubushobozi abanyagihugu bazogira bwo kumvira iri mu gihugu nka bya bindi byose batubwiye bakabitegera bakavyumva atereka burya byifasha uko bakavyumva kubera ibiganiro baza baragira hagati yabo. Burya ibintu bizoca bihinduka, burya bizohinduka, burya mu Burundi ibintu bizohinduka. Migambwe yisubireko, société civile yisubireko, abamenyesha makuru bisubireko, dushira imbere igihugu, dushira imbere inyungu z'igihugu. Bucyaba cica yakivuze na professeur. Iki kintu twita intérêt général, intérêt supérieur de la nation. Mu gihe cyose abantu umuntu wese ngushinze umugambwe avuga ati bo jene naronke ikibanza bizoba biheze. Mugo ntabigire n'abanwanyi abandi banwanyi biwe. Yaronse ikibanza gaca yicicikira kigumira ngaho hoye. Société civile uko nyene ati nirondera ico rirenza. Umumenyesha makuru nanye ati ukumva ko ari akazi gusa. Tuza tukigowe kandi nabimwe mvuga byo guhinduka ara bitoshoboka tubandanije uko. Urakonza nzoba yaduze. Muisanzwe rero iryo shure rya demokrasi ko ngene abantu tuza turaganira mwene nk'ubu buhinga nyene bariko baragira. Aha twize twebwe. Aha burya turize. Turize. Nukumenya gusa cyo gukoresha ibyo twize ngaha. Hanyuma habe n'ishuri yo kundi bikogwa. Nijya ritarashingwa rishingwe. Kwijya demokrasi byo nkase ntambara ko ari professor ntambara ko arigisha nk'uko nuko akoririho. Hasike kurikomeza gusa ya bimwe byose yavuga tukabikura mu nzira kandi nyakuba professeur umuzo kwihaniza abantu kandi mwigisha abanyeshuri bo kaminuza neza ko nabazotwara hirya yeje mubigisha ko atamuntu uzabanda gatubwira ibya kera y'abakoroni ngo bwe urashaka kuturaza ngo abakoroni badusemo ibya butu n'abatutsi ugatwara imyaka igihugu cikukiye haheze imyaka 60 n'ingahe ni 3 twikukiye tumaze kuronka ba president barenga 10 tumaze kuronka amareta arenga 200 30 gira ijana ahubwo. None abo bose bagiye badutwara hehe batadukuye ko caga icumuro c'inyanduruko c'abakoroni.
bagiye badutwara ko twagumanye iryo ragi byagenze gute by'abahutu n'abatutsi byananiranye gute kuzimangana. Rero harakwiye rero ishuri ryo kwigisha abantu abarundi gukunda ibikorwa. Burya abarundi bariko barimenyereza ingeso mbi yo kwimbura aho batarimye. Burya na president ejo bundi president general mukurikiye ariko aravuga ati erega nasanze berbe barayiprivatije. Privatisation ya berbe nuko amahera y'abanyagihugu bose ko niyaja n'aya mashirahamwe makuru makora komeye niyaja ninde yiprivatije none. De ibitero twabuze president yavuze ko asanze byarabaye privatize. Si popongora yashizwe mu bintu yabikora twabo. Nk'ibyo bintu aba bose n'abantu bahiga ivyo bajya gusa. Rero tuteza kwigisha abantu kujya ivyo babiri yakuye muravyumva. Na mwese mwige kujya ivyo mubiri yakuye. Kwiyumvira ko nta byagusa bibaho budi. Umuntu wese yige kujya ivyo abiri yakuye. Ubusanga abajene benshi bari ku bubare bari hajya kwibarara riduga hambavu y'impene uzojya amahera y'impene n'inzoga n'inyama haba bigende gutari kurakora. Abajene babahenza ati ubuzima burashoboka buzubaho naho budakora. Bakibaza ko azoguma toza amahera mu banyagihugu ntibishoboka. Abanyagihugu bonyene ubundi bakigihugu. Nimwumva bimwe abantu bavuga bati mu gitondo turanywa ikawa amata bashirako tukarenza kwa kantu midi tukajya isamagi kumugora tukajya sivyo bijya n'umuntu umwe bari ababijya bijyoye bari ko ngabatanje 10 none mu miliyoni 12 ari nk'abantu 10 bajya neza bakumva ko bamerewe neza tuzaca ngo arundi bose bamerewe neza hadasubiwemo kwigisha abantu une nouvelle conception de l'éducation. Abari ku butegetsi byatanze yavuga zikigishwa abanyamigambwe bakigishwa neza abana bakigishwa apana bya bindi byo kuboroka bimwe byo kwishuri ngo waronse 20 bijya birafite akamaro kabyo. Kumenya bya bindi yavuga bwa bwenge kubuzima siko bivuze ubwenge bubuza kwigisha ubwenge bw'ubuzima. Une nouvelle conception de l'éducation. Umuntu akamenya ko ateza kwibeshaho akabana neza n'abandi bantu badasangiye ivyumviro badasangiye ubwoko badasangiye intara badasangiye ikintu na kimwe bakabana mu butasa bwabo bakuzuzanya. Niyi demokrasi iri kwiravugwa izoshinga imizi ikadufasha.